Furahia na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV. Eyo ni Bujumbura TV twagarukanye n'ikiganiro cyanyu Music Planet. Murabizi tuganira n'abarivyi bacu barundi kugira ngo bashe gushikana kure ibikorwa vyabo. Niyo mpamvu dukora kugira ngo umuziki w'Uburundi ushe gushika kure gushika ku yindi ntambwe uve aho waruri ugire aho ugeze. Uyu munsi twako turatembera duhuye n'umuririmbyi wacu mu Burundi. Nawe ntiyari kutujana kumenya atabanje kutubwira ivyiwe muziki w'ukuntu awukora ni nama programme yose reka ategura muri imiso nawe suwundi no muririmbyi w'umurundi nawe ni Chris Breeze wakoreya uraho murakomeye namwe natwe turashima yego Chris Breeze turahuye tuvuga ati dushaka kuducika kunye tubanje kutubwira ukukora gute muri imisi waronse management avant ntawe wari ufise warukora gute ni amelioration yaje mu muziki wawe. So bwa mbere na mbere nashaka kubanza gushimira Bujumbura TV murakoze cyane kuko chance ntigirwa bose nkavuga gahunda zacu tuko turakorera ko ni gahunda nova ko ari gahunda zirimo speed cyane kuko ndi muri technology film ndi kumwe na Andler umusanzwe muza akora ama video nga mu Burundi twavuga ko ari we mu producteur ku bwanje ubu no kuvuga ko ari no nimero ya mbere nga mu Burundi so kuvuga ko abandi ba producteur bose abarenze. Oya ivyo navyo navuze kandi navuze kubwiwanje. Donc kuri wewe niwe arenze abandi. Niwe mbona ko yoba numero 1 bagize ama award. Okay, uri kukorana nawe muri iyi minsi nihe amelioration uravye kuntu wari ukora ari wenyene cyangwa ukora nabandi no gukorana nande? Ugerageje kuraba ubunye uri kuraba ko batwo turakora niko ba Just Abiri International. Par exemple ndashaka kuvuga uravye video nshasha twakoze video ya Dusma urana ko video novuga ari ni video nziza tutarenze turagenda no mu mahanga nkuko abandi babigira bagenda gukora ama clip hanze twe twakorenga mu gihugu cy'u Burundi n'wa mu Burundi hari ama location gusa no abantu batazi ko yarondera novuga yuko tugiye gukora cyane ki international twatanga indirimbo Dusma muri label ya Andler Baby Banco. Okay, shavuga ko Dusma kugira isohoke hagiyemo inguvu za technology film. Muravye cyane bwa mbere kote y'ubuhinga cyane kote ya y'ukuntu wakoze yayikoze nova ko hanini hagiyemo ubuhinga bwa Andire bwinshi twe twashizemo muri umuhinga mu kuririmba na urasha mu buhinga mu guhinyanyura amasanamu no mu kurondera location nziza zishobora guhura n'ijya ndirimbo. Yego indirimbo ariko niwe wayanditse. Byose ni jewe songwriter ni jewe. Ibivuga ko ijya ndirimbo yawe mukobwa ari mwari wo musohokana n'ibyo canke na maparara y'abantu. Bijya no kuri nivyo. Donc muravyumva ko mukobwa ari muri clip ya Dusma sanga sohokana na Chris Breeze. Yarakoroheye kugira aje muri clip canke wabanje kwimusaba babirebira. Ni kubera yo yambere inspiration yo gana ndikijya ndirimbo ndana bimusaba arabinkundira kandi gusa ntiyangoye kuko urabizi narukwana n'umuntu yumvamwe umuntu ukunda biraryoha cyane kuruta uko kwesha umuntu mu étranger umuntu mutari muzina juste nko guhemba mwahanje yaravuze ati jeranje ugira ndabe ico no gutera ugira uziki wawe utera imbere reka ndaguterere ajya marara kuja kuri mu queen video jewe njemo gratuit ndagufashe kuba ariyo ntererano yanje mbona hafi no guterera. Yego yaragufashije kuri Dusma ariko hari ibindi bikorwa uri kurategura dusaba ko urondera mu queen video adosira kugaruka canke azakure kurondera undi muntu. Urabizi nako tutexie mauvais urabizi ariko si amasa kinega kuryoherwa ahino abona amaluka atandukanye ugumye ni nkuko kujyana uvuga nk'ugumye ujya injya imwe iratinduka rugo dufate gumo y'ubugari imisi yose ifu change uje agatoki ujyumuceri ujyakanyama none dijon. Ego nivyo guhindura ariko ari umuntu musoma musohokana si ibintu ugiranye n'ibintu vy'injya abantu bamaze kumva ko asungwa ari mu mefu wawe musohokana ntashobora kubarambira. Kereka ari ushatse kuvuga ngo reka mpindure sino bavuga ati inspiration atuka n'uyu musheri wiwe reka no kora muri clip nini bisanzwe. No miso seze urumva miso so aba inspiration naje yuwanje kandi urumva nahajya ari ivye ko urazi ko bisho atabikunda naje ntabikunda mugara avuze ati ico no guterera muri kano kanya reka ndaguterere nje mu gratuit hama nzo ndahindura nabandi kandi ntavyo yankara bikunda kuko arazi ko kaziki wanje ntashobora gupfuha cyangwa mfuhire niko kaziki wanje arantahura.
Okay, umumefu wa Chris Breeze hari ngira ariko aratwumva niyashamwe undi muntu muzo mwavyumvikanye bizo ari programme yanyu muri babiri. Ego inyuma ya Dusma uri kurategura ibindi bikorwa canke turindire bimeze gute inyuma kusa ngufise lebo nako gufasha n'ibikorwa ra financement baragufasha bikoroheye. Ya biroroshe cyane ibyo tuko turakora kuko nk'ubunye turafise stock y'indirimbo turafise indirimbo twahejeje zisha kuri 5 tukaba turindiye ducagure turafise staff y'abantu bumvira izo ndirimbo zose baca bacagura ati dutangure niyihe ibyo turindiriye ko musomwe muzi mu manager wanje akora ama video urumva ntegeza kwerekana difference iri hagati y'umuntu afashwa n'umuntu akora video cyangwa n'umuntu afashwa n'umuntu asanzwe ko twebwe video arayikorera nano ushaka video ku kwezi zibiriyo zikora mugabo kugira turambira abanshanye ntibaduhage kare turabaha umwanya tutanga umwanya gato cyo dusubira tugira kandi ubu nibaza ko fin y'umwaka tushaka gukotira n'indirimbo shasha. Okay, agufasha mu buryo bwa video ama audio nawe ucakorera he? Byose arabimfasha gusa je nshoboye guhindura nkavuga ati ubunye nsanzwe dukoreye dufite studio muri mu bwiza muri technology sound kwa Etso Technology muramuzi mu ndirimbo za kera yagiye akora abaririmbyi bakomakomeye mu Burundi. Hama ishatse guhindura je ndahindura ngenda swate kwa Miri swate ngaja kwa Masterland kwa Kori cyangenda n'ahandi. Ariko sinibaza ko wenyene bijana ugenda ruko afise yakishize ko akora ko rasungo gufasha. Urumva nyine nategeza gushaka ko akisaka bwaya genda kore ya pound problem. Umva bisigura ko muri imisi tukwitegeye ko indirimbo shasha canke uri muri babandi bavuga ati ndafite ibikorwa byinshi bingana uko ariko twarinda tukabura. Ni mugihe kingana tugiye tushobora kubona indirimbo yawe ikurikira Dusma. Indirimbo yaraheze nayo babwiye ko dufite indirimbo nyinshi turiko turaraba tuko turavugana na staff ya Technology Films ba Andilere ba Etizo bose ko bararaba ko baratriya barabe indirimbo yotangura tukakora video ko twaramaze kuronka location twaramaze kuronka mu kwi video dusigaje juste gutora indirimbo ama shooting. Okay, muravyumva igikorwa ca Chris Breeze kikurikira Dusma kiri mu nzira kandi kiri mu gusohoka mwese muri imisi muzocumva. Ego reka ndagushimiye ndagusaba ugira akajambo kanyu ugira Bujumbura TV n'abafana bawe babwire wasabe support canke hagira kandi kajambo wagira kaje ku mutima. So ikintu cambe no vuga naganda bashimire mwe bivuye ku mutima Bujumbura TV kwa mwaduhaye kano kanya nkanashimira n'abafani bose bakurikira Bujumbura TV ndabasaba ko bogenda kuri konti ya Bujumbura TV barabe ikiganiro hama bagiye subscribe amaze atumira n'abagenzi babo kubakurikirana ko nako mutagira kugira muteze imbere muziki w'u Burundi. Ndabashimiye cyane bivuye ku mutima muzokomana umutima. Merci beaucoup. Merci aussi rakajambo n'abafana ba abantu ba supportinga babe benshi kuko babaye benshi n'inzu ushanaje ntera imbere ndabakunda cyane aho bari kandi ntegeza kubakorera ibintu byiza sinshobora kubamara maza nawe nuko nimba amaze kubona indirimbo ukuntu ikoze Dusma je vraiment naje ndiko ndarengwa kandi indirimbo ikashika ndashobora kuba ndi muhira nkabona barandimike ka video bana turi muri boîte kanaka turi muri Olympique Gitega turi Aston Villa kumva birandika nkavuga ati wow indirimbo rikira vyitwaramo neza. Yego barundi kazi abarivyo bacu barashaka support ivuye kuri mwebwe Bujumbura TV kuri mwe kugira ngo dukore twirorera mako tsandashanda bashimire mwakurikirana ikiganiro cacu tubasaba nko yivuze mukore subscribe kugira ngo mutwankuhaje hamwe dusigire comment usheke na like tugira ukuntu ikiganiro cagenze. Yego kuri mikro mwari kumwe nanje Ozi kuri kamera mwari kumwe na Scott ariko nkene tugira kakapera natugira kakapera kuko musaba tarumva Dusma uko imeze bayumve bashoye no kuyikurikirana baramaze kumva agace kayo gato kayo. Okay, ni bon show kabagira ko just bikora ku bwawe. Igira ina sweetie wanje tutiru dukuru Dusma ona musi mu mtimi wanje ni nk'umusi mukuru kuva umpereye ikibanza mu mutima wawe. Merci beaucoup. Yego mwumvise ni Chris Breeze kuri Dusma yiwe murakoze cyane naho utambukindi kiganiro. Ciao ciao. Furahia na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV.